girlfriends do you have? Yeah, my wife, she's wife. Ah, you have a wife. Yeah, you heard me. Wow. Yeah, children and 2 children. Yeah. Umuhungu, Boy and girl. Yes, you did it. Yeah. How old are they? All the day. Yeah, old are they? How old the day? Yes. Day sumunsi. Nusi umunsi. Reka ndabimedite. How old are they? Yeah, nakenda mama koniro pasa kabisa. We can make contact. My name is Name. Your name is Name. Yeah. And I'm happy to hear. So can be better if you give me your number so that we can talk on phone. Really? My number is 000000000. God gave me the power to bear a kid. How can you tell me to take off my womb? Listen, I am your husband and I'll oblige you to do this. Okay? I go. When I come back, I need to see you remove the worm. Did you understand to me? But Meg, please listen to me. I tell you again, I am your husband. Okay? I oblige you. I go. When I come back, I need to find you remove the worm. Jeno kunda ikintu twa gukina sinema. Ndashobora kundi je nyine muri chambre ngatangura nkakina sinema. Nkimagina yuko turi kumwe na Sharukani. Nkimagina yuko turi kumwe na bande. Nkimagina yuko bashize muri comedy ya Gasore ndikunda kinana nawe. Guys, vous allez bien, mumeze neza, je meze neza cyane kabisa ndashima Imana. Rero cyane maze imisi ndabaza bigando ndije nyene numva nirungu pe ariko no munsi navuze ati reka ndonde rugwaruka basi go Burundi tangure basi turayaga basi mubona ko turi babiri canke batatu twe n'ugwaruka ewana ugwaruka ruvuga icyongereza ni uraba kabisa jare ni n'umuticha ari icyongereza ni abani n'abakinyi ba Mariresi mu rurimi rw'icyongereza re nanje one day nzoza muri club na yani mvuga icyongereza nanje sivyo rero navuze ati reka tuyage utuntu n'utundi bikorwa basanzwe bakora ko yo ni impano tugutuntu n'utundi twumve ukungena ugwaruka rw'igihugu tumve abana ba Neva ukungena ubumenya aho babugejeje rero reka manze mpereze umwe kwanza baramutse reka dore ku musto ku mwana Ego. Tubere ku baby sivyo sister karibu uramukanye ibintu bigende neza. Yes. Ndabaramukije mwese muri kumara turaba nkaba nitwa Priya banzi benshi banzi kuzina rya Priya gusane izina abavyeyi bampaye ni Ishimwe Prince Adoni nkaba niga muri kaminuza y'u Burundi nkaba ngize umugwi wa DM English Club. Yeah, kandi nkaba nkina n'amareresi y'icyongereza. Ego. Y'icyongereza mwavyumvise guys akina n'amareresi y'icyongereza kabisa tuje kuri teacher nawe yidondore anaramukanye. Ndabwije mwese nibatse ko mwese umeze neza amaje banyita ku mazina ndinaho n'abavyeyi nitwa Nkuruza Mercure. Gusa Mercure ndadaye. Ego. Wavuse muri 93? Oya, sinari bwavuke gusa abavyeyi banje niho bari. Ego hama gusa ibintu vyareza sose byakimwita meke kuko nsanzwe ndi umuntu afise utuntu tutugenegena asanzwe yikorera memes ndakora ama memes yego kandi kinaco nkabandi umwigisha wa Gem English Club hama kinaco nkaba dukina ama filme y'icyongereza. Okay go mwene wacu namahoro re umeze neza yego uraho umeze neza kabisa urashimana cyane gose iramutsa abakunzi bari ko dukurikirana mu Kirundi. Ya amahoro mwese nitwa Daris King ndi mu ni atari oya reka bandanye ndi mu ya ndi mu member of DM English Club ya turakina amasinema mu cyongereza ya murakoze.
Rero guys mkongomani urazi ko abakongomani ubu turi bamwe twamaze kubihindura banyarwanda bavuga ngo turi bamwe bajya abanyarwanda ubu turi bamwe n'abakongomani abanyarwanda twarabahevye sivyo rero ari ino nawe ariko arakorana n'urugwaruka rwa Neva ariko barakorana ibikorwa mvabwenge rero ni mpamvu mugiye avuga iconge mu kirundi nuko nzi neza yuko ikirundi kimugora nanje ndaza kuvuga icongereza muraza kumva yuko nanje nza kubishobora sivyo okay Meki n'amahoro rero ego n'amahoro twashima timu yavutse ryari timu yacu ya sketch ntihenze nta myaka 2 irahera kuko iracyari ntoyi cyane nigitangura turacaragora ko tukitanga tucirondeza dushaka no dufashe badufata ukuboko abantu batumenye ivyo turakora ego no kuri kimwe simo gukora intuzenye yico yani filme ko ama filme menshi nga mu Burundi bakogwa mu kirundi cyo mu Giswahili bakayasigura muzo zindi ndimi sivyo ariko mwe mwahisemo kugwikora mu Cyongereza reka nakibazo no mukobwa nawe ngira yuba yarakibwiwe ndamufatira ego murakoze cyane ku kibazo mutubajije icyatumye dukina mu Cyongereza nuko n'umugwi wacu bivuga ati ni DM icyo bishatse kuvuga DM ni Maverick Dream inzozi zitandukanye rero twashatse kuba abatandukanye gukora ibintu bitandukanye ibintu isi yose ishobora kuraba ndetse dushobora gushika mu bihugu byose nyene bitatugoye biciye mu Cyongereza nkuko tubizi ibihugu byinshi bivuga Icyongereza abantu benshi usanga bazi Icyongereza twavuze ati nkuko hariho inzira zo gusiguza amafilme y'Icyongereza mu Kirundi rero reka dukina mu Cyongereza tudisiguza mu Kirundi hama tubashe gukomunikana n'abantu bose ari Tanzania barumva Icyongereza ari abagande barumva Icyongereza abarundi barumva Ikirundi abanyarwanda n'abarundi barumva Ikirundi eshe tuvuga ati reka dukoreshe uwo mugambi wuko kugira tubashe gushika ku isi kuba twebwe imigambi yacu yo kugarukira ngaha hafi na tuvuye Hollywood tuje Bollywood nimba tuzoronka nka nyene bigashika kubera inzira nyinshi imigambi y'Imana yes so hari naho twoshika no muri South Korea kubera bagiye abantu ntibamenyere nyene guha nyene abanyafrika ngo bakinane nabo mugabo nyene Imana irashobora kubikora yes rero nico gituma twahisemwo Icyongereza ego murakimetriza neza muragihashura nta mafuti futa bari urumva nyene bavuga ati ntawura agasembwa mu kuvuga birashobora gushika mugabo ukavuga ati ngaha navuze ikosa narimenye ni kosa ndarikosora uwundi umunsi sinzosubira idari ningene mu filme harimo editing muri edita amakosa murashobora kuyakosora bishika gake gasanga nko muri behind the scene gasanga umuntu yavuze nyene ururimi rwanyereye yavuze nabi muganje bisigura yuko atazicongereza gusa baca bikata yes kweli sasa Messi we ni kipi kiri yani cyatumye uvuga ati reka je ngende mu Burundi ni nkore n'aba bapeti niki cyabitumye sima mu Kiswahili au sima mu Anglais lakini mu Kiswahili mu Anglais juni mzuri zaidi okay kitasa kilisababisha ukasema mimi acha nitoke mamisisi ni misisi Kolwezi ukatoka pa Bujumbura na Kolwezi ni muda wa ni insemen uko mamigulu hapana la migulu utakuwa unatembea unapanda bato unapanda gari bisi unafika Makalemi kule donc ni insemen ukunaenda au kuje Burundi mpaka ufike Burundi donc ivyo birabaho gamaze isemene nzimuriko yagenda za kubira abantu Kolwezi Kolwezi abantu bahazi baze kumbwira vraiment jewe ncenzo cha ndondera nje hakuna vita yeko M23 hakuna kule hakuna vita M23 ni ngambo ya huko ku est njo ku est ya Goma Goma okay kule ni peace kule ni amani sana kabisa peace sana kabisa sasa ni kipi kilisababisha ukasema acha nitoke Kongo Kolwezi nije Bujumbura katika nchi nzuri nitumike na watoto wazuri nimetoka Kongo nimekuja kwa ajili ya masomo kisha nikakutana na mwalimu wangu alinifundisha Kiingereza taba kwamba unajua Francais tu majorite wanajua Francais sana nikatoka nikakutana na huyu mwalimu wangu ndio akanifunza Kiingereza mkunifunza Kiingereza akaona naweza cheza na sinema kisha tukaanza direct okay
ya ekipi yani kilisababisha sasa ujisikie ujiconfirm kunani kukubali yani kutumika hiyo kazi ni kipi sasa? Cha kwanza nimeona kama naweza kupitia yeye aliniambia naweza, alafu na mimi nikapima nikaona na mimi naweza, kisha tukafanya kazi. Piga kazi. Yeah. Unaonaga watoto nini kama kawaida wanasema ko hope? Yeah, mimi nasomea ko hope. Hope wakongomani boss kuli hope. Kabisa. Make mupe micro. Make. Rero iyi ni yari nka introduction, sivyo? Rero je nshaka hanyene inagaseni kicyongereza ko ari abantu babibaza ngo ni blague mumuzane ngo yani icyongereza biranatanguye kuka urumva arashaka kumva ngo ndabuze ni jambo na rimwe no mu cyongereza novuga ariko ni munkira akantu kamwe nk'agashuti katsi nyene kicyongereza abantu bumve yuko atari blague mukina amafilme y'icyongereza twagiye mu mpere miko mukobwa. Meg, are you ready? I'm ready. Wow. Meg, I mean, Mom, I deserve to bear. I was blessed to be a mom. God gave me the power to bear a kid. How can you tell me to take off my womb? Listen, I am your husband, and I'll beg you to do this. Okay? I go. When I come back, I need to see you remove the worm. Did you listen to me? But Meg, please listen to me. I tell you again, I am your husband. Okay? I oblige you. I go. When I come back, I need to find you remove the worm. Stop it. Musake mugeza. Merci beaucoup. Sasa rero nshaka kantu uyu mombe mapenzi mu Kiingereza uyu yani nani mu Kiingereza mapenzi mombe love mtongoze kabisa kumtongoza mtongoze piga mistari sasa in English yeah. In English so hey cameraman yo yanya numvise mitoma y'icyongereza kumara akademu kagira ibyongereza kakaganda dora tuyaga ni hi turi muri hi how are you fine and you and me and ivyo rero kanumviriza imitoma rero kandi cyanda yandika uzokanga tirenzoka bika zora ndehereza kwa bademu bigira ibyongereza. Hey. Hi. I'm Darius. How about you? And why do I have to know you? Yeah, sorry. Yeah, I would like to know your name. Yeah, so that we can make contact. My name is Name. Your name is Name. Yeah, and I'm happy to hear. So, can be better if you give me your number so that we can talk on phone. Really? My number is 000000000. Can you get that? Yeah, it's too much. Ma, why are you angry? Huh? Why are you angry? I'm not angry. I'm Name. My name is Name. Don't tell me I'm not angry. Just it's simple. To give someone your number is simple. Like that. Please. I gave you my number 0000. Okay, sleep on it. So, where do you live? I live somewhere. Yeah, it's too much, my God. So, without okay, sleep on it. I may say I love you. Oh, and I need YouTube. you to become mine. I love you, Tube, right? Am I right? Tube. Oh my God. I mean, I love you. Tube. And I love you too. Mine. If I say man, if I get a possibility, I can even get married with you. Yeah. Go to the hell. I don't want you. Ese bitu binakatara. Be passion. Kazi ndibaza mwumvise imitoma kandi ivyo je natawe ndababwira. Yumdema rekana mugara kuno mutipe nivyo. Ni uko nyene kabisa. Rekana mugara ko ati yo my name is you my name. My number is 00000. Monsieur na akaguma reklamation ana. Your name is your name. Kabisa. None make impamba mire muhura nazo canke ukungene ibikorwa byanyu.
mengo ntibiri mu bantu kuko nk'icyo cyari kikiye kuba kiri populaire ko yarugwaruka rukore filme y'icongereza gusa atabindi urumva ko ivyo vyari muri bamwe kabisa mu gihugu bikwiye kuba populaire nikiye kibazo rero gihari ego hama cyane nambere mbere ko mvuga ibindi bintu byose kubashimira kwanza ko mwatwakira mu kiganiro kuko hari abandi bapromoter benshi nasavye ikiganiro barakinyemo gusa je nagusavye amahera ega je samera wansavye harimo kumfashirizamo okay harimo support yiwawe wakoze oya mu bisanzwe je hariho nabo nyene jare mvuga ati uyu n'amahera je ari genda nagusaba n'amahera gusa je mbashaka ubishire ubeseriye n'ivyo bintu kwera warinze no kwisopa ko yuri kurakora ikintu nk'iki tuza nawe kuvuga ati inguvu kanaka ubwenge umwanya n'umufuko nakoze niho ugira na effort ko ari umuntu ushobora gusapotinga akacabona umengo ni simple ntabishiremo inguvu ariko uziko wavunitse so gushira mu nguvu niyo mpamvu nagusabye kaya kantu komsa ugire effort ubone yuko biri serie bandanye rero just nuvuga ko ajya aramahera wansabye kuko ajyanye samahera wansabye ngo ni support wa mama kandi ari gushimira cyane gose hama hari promoter benshi cyane gose bazi ngaha mu gisagara nasabye ama support TJ nzokuri kushoka vyose ariko mumfashe twimenyekanisha baranyankira icyo bavyase ni kubera iki hari abantu barashaka ko abantu batera imbere bagatna kateye imbere yo havansuzugura mu misiri imbere cyane abapromoter bose ndabonda batahura bukewe ikintu canshavuje cyane gose nabo dukina amafilme baba dukinana nyene muri DM abantu dusangiye unuzenya impano canke bajya abantu bafikira amafilme z'ikirundi turaganira ko ntuziye kuri WhatsApp mfitana mazabo nababwiye ati laba linki wanje mushe basi kuri stati basi abafana babone yuko ari abandi bantu baje barutse bashaka gukina filme bakambya ati mubikora neza biki gusa nta support bigize banamfasha ndumva turi ingorane zo kugira support tura support z'abantu badushigikira kandi ngire ko nababwira yuko umunsi umwe impano yiwacu izogaragara isi yose izoyimena yozovuga ati abantu barafise impano kandi nsahanye mu Burundi gusa uzozona abantu bo hanze azatubonda ati abantu bakiri filme z'icongereza dushaka kurana nabo collab sikura yuko twigona dugira cyane abantu ntibatumenya cyane ive n'ukuntu abadufata akaboko yo badutsindagira ntimusohora umutwe saza mu bafata ukuboko yo nabavyaza umusaruro buryo umuntu afise ubwenge akabashiramo n'uburyo yo bavyaza umusaruro pe ibintu biri international bro ibintu biri kwisi yose isi yose yotumenya ko tuvuga na France ko ari icongereza bazi icongereza so yuko twe dukora ibintu biri international ariko abantu bavuga ati twe dufashije bajya abantu bava turusha amacata bagatera imbere bikini bine nk'ivyo ibyo dukunda guhana navyo ni ko nuko tudafite ibikoresho vy'iwacu duhinda gukota tusanga dépense twakoresheje ibiki tugakora ariko tusanga nuko dukoze turapostinze ariko no benefit nta kitu mufise byinshi turafise ibikorwa gusa nturaronka oya nk'ubu kubera mukota usanga ibikorwa vyabaye nk'eho usanga dukoze nka rimwe mu kwezi canke rimwe mu mezi atatu kuko twitondera shooting ntidufise abantu dusupport twitwa twikoca twaje tukikoca kugira ngo tureko twatera imbere ndumva dufise problème ya support cyane kugira abantu badufashe amakamera canke ibikoresho cyangwa badufashe kudushikana kure nkuko we wabikoze yego okay bo urazi rero aho hari ikintu je burya ndakunda guhanura no guharuka hamwebwe apare yo kubazanya ibibazo kugirane burya ariyo ni impanuro ziba zikenewe komsa umuntu amenye urugendo arimo ingene vyo yo gwitwarako ndibaza muri timwe abantu bangana team ya sketch ni tubeshe cyane ndushika ntiturenga 10 muri cyo oya sibaki sivyo urabona icambere ni brand urabona dufate apparence nk'uyu mukobwa noneza yuko n'umuntu aramushobora kumubona akavuga ati twabajya abantu muri yubashe hari ibintu bikenera ubuntu nyene iyo na present akavuga ati uyu muntu kwerara presence urumva brand ingene imibereho yanyu ingene mufise ko abantu bari intellectuel nk'ubu kare tatawigano yatweretse akantu yakoze aka poeme yakoze yacafye yiga university ntuyiga university urumva ivyo nyene ni umva ni intellectuel n'umuntu wenye avuga ati abantu bari intellectuel si ibyo bindi batoraguye byagenze uko urumva ivyo rero birasomesha mu bantu babakiri ko ari amakartier mwe mutosomeshamo aya makartier za Kamenge za Kinama zahe mwe ni mu bisomeshamo kabisa bavuga ati no ariko izi zamutangaza Kigobe umva iyi makartier yino y'abantu bize urumva benshi
mwe murashaka kuyasomeshamwe ibintu bikagenda neza rero nk'ikintu je nubahanura jare ni mumenyerane cyane mwubake ubumwe n'ubucuti n'aba bantu benshi baba muri no makartier uzi neza yuko ashobora gufata umwanya kumviriza filme y'icongereza kandi akayitahura kuko nka jewe umwana wanje na desi anime ayikarayiraba iyo icongereza ng'ifaransa aguma twenga gusa burya burofa babiriko buraba sivyo ariko mwe namwe ntabwo ari comedy ni film iri serie sivyo rero ntashobora kubifatira umwanya biraba atari karabitahura afuma arabo y'umuzungu nabitahura ariko abona ko ari umuzungu ko yavuga ati none uyu we navuga ikirundi shanamve ko urumva yego aho ntabaciriyemo gatonyi yego turakina filime ziri serious harimo na comedy yego harimo ko twakinye nubwo tubuze icongereza mwe gusa ngiye twayikinye ubwo atahanye amusabye amahera amuguranye hanagiye kumwishyuza yamwe namamiwe arakora kinaco novuga ku bantu batazi icongereza tubazisiguza oyige wampaye minisiguye igeni irasohoka ni coming soon ni coming soon izosohoka vuba muri indwi nyene sinyishi ziri kuri YouTube hariho nizisiguye yego oya je ndaza kugenzura urubuga ndabe bo je sino bitahura vyose ariko somewhere nanje ndashobora kuvuga ati come back ugena urakizi nawe gatwagane hajya nawe uzija kongiza keshi cyane gose oya je nacongereza zibere twayaje burya ahubwo twenga umaje tuyazi congereza bro so gutwenga hamwe nimbavu wicara hasi ugatwenga ukavuga ati twiga twasi mu congereza gatonya congereza tuya hello how are you fine bro. What is your name? My name is Koresha Time. Use time. No, use time. Yeah. Use time. Are you Burundian? Yeah, yes, I'm Burundian. Are you proud to be Burundian? Oui? Are you proud to be Burundian? Yeah, I am proud. Yeah, I am proud. Numa kuzichongereza. Numa kids. I am proud. Nuko nyene. Sa? Oh yeah, reka ziri umukobwa nawe ambaze na ibigoyi, mbaze ibigoyi. Bombaje ivyoroje mbaze ibigoyi. How many girlfriends do you have? Yeah, my wife, she's wife. Ah, you have a wife. Yeah, you have. Wow. Yeah, children and 2 children. Yeah. Umuhungu boy and girl. Yes, you did it. Yeah. How old are they? Old are they? Yeah, old are they? How old are they? Yes. They sumunsi. Nisi umunsi. Reka ndabimedi. How old are they? Oh yeah, ndakenda mama ko ntiro pasa kabisa. How old are they? Imyaka 50. No. How old your children are? Imyaka. Yes. Of your children. My boy Gi Kanyamuji. She's 4 years. Apana 40. 4 years. My girl Gaela, Ani Gaela. She's 2 years. Wow. Nice. Amashimezi ndakesire ke uzosore kandi kuja kuvuga ngo urabango ukoresha icongereza none ahasimeje sinishuye okay reka tubandanye rero sivyo urabona rero meke mu bisanzwe iki gikorwa mwe murimo murakeneye support sivyo murakeneye support cyane gose rero ugusomesha nuko ugusomesha ni kwa kundi mukunda kwanza ivyanyu kwanza mwebwe personnel nimujuragirike nibindi bintu ngo hari ibintu ngo bihitinze nimba ari ngo Barca ngo no musi yakinye ngo Real yakinye mwebwe agiye muri tujya dukovyo nyene gerageza cyane musunike cyane ibintu byanyu mube busy cyane n'ibintu byanyu murondere zijya mbuga zikurikiranwa cyane zijya mbuga usanga zakurikiranwa cyane nimba ari imbuga zo mu ziburaya nimba ari biya bintu ba muri ko murateramirako ku mbuga link gumana link y'igikorwa cyanyu zineza ati kigikorwa kimeze neza so ntuze programme bon twakinye neza soundinga neza image imeze neza urumva produit imeze neza umuntu wese n'umuzungu yoyibona yoshima akavuga ati wow nubwo habuze ibindi ariko numva biri bien teragiramo utulinki sivyo ubusabe gusaba umuntu sugusatira umuntu cyane ahubwo nukumwereka gusa icyo ukora hama nturuhe sivyo kandi ntiwizere we wenyene gusa
gimwe iyindi ziritse nimba muri ko murondere muri nzira no mu zindi nzira busati bwanyu bwame kutwo tuntu sivyo bwamko hajya usire statijya kaya kicongerera gatrera hajya munsi gerageza wandike bijya bintu uvyandike no mu kirundi urumva mu kirundi misi ntari karatumva handi bazi kuna tuelewa vizuri sana safi sana urumva musomeshe mukundi vyanyu cyane kuko ibintu gukundwa nibihe ntabwo ari uko bari vyiza cyane gusumba nibihe biba bitaragera kuko hari uburofu usanga bwakunzwe cyane baze nka tenge ugasanga ngo yahitinze scripa urumva ngo philosophe vraiment ngo yahitinze urumva orke mwebwe mukora ibintu birisere kandi muri representa n'igihugu mwashaka gupresenta igihugu mugaserukira igihugu kabisa vuga ati turafite abasineaste bandika filime mu cyongereza bakayikina mu cyongereza kandi ugashima n'igihugu coba twara cyo bikora ko vraiment jivyore ndisire je mu bisanzwe je namenyekanye mu bintu by'akajagari madrama nyine ibintu kuryosha nyine abantu ariko mwe namwe mwese ukuryosha abantu ahubwo nukwerekana yindi impano uburundi bufise hari abantu batavyemera ko Burundi ibi bintu bihaba sivyo rero izo ni impanuro nke tuzoyaga we ko dufite contact so turayaga ntuzorohe gusa no kunyandikira canke kugira nezoze turayaga mukorera mu kinama wambwiye mu kirasazi ni hafi je mu nambwire no muri club ya Genoza nkaraba no fata nagafoto ya muri ko murakina canka video gatoya muri ko murarepeta muri ko nkanaga poster fresh n'amahoro menshi sivyo ivyo je nzobikora hama abandi nabo bazobona ko bikenewe kandi ubu ntaco nzogusaba pe Ndashimira gusaba mumira amashi nzona kwizana sivyo mumira amashi urabyumvise yewe yarazi kirundi namwumvise urumva rero sinzi bonjare nshaka kubaza kwanza umusto abavyeyi biwe ivyo bintu bavyaki ko ibintu vy'amafilme ndabizi hari abavyeyi batavyemera bavuga tuyagiye mu busambanye nta kindi sivyo canke we arabaje bashaka kubwira canke abavyeyi bakubwira ati kaka uri kutumanya muri ivyo bintu genda urondera ikiyede genda worora inkwavu genda ugirene we ari kuravuga ati no jewe ndinga Amerika umusto bambwire kwanza mu kibano mu bavyeyi ingene bavyakira ivyo bintu ariko arakora cyane kirankoze ko byukuri kuko reka ngire mu mbwira abavyeyi banje ndazi ko mama zoyibona no papa tazosha kuyibona canke mama ayibonye azoyerekana papa yumva yuko bikwiye je mu bisanzwe abavyeyi banje barakunda amasinema yego utasinyoze ko wokunda yuko umwana wabo aja mu bintu by'amasinema kuko en plus ibintu babona by'amasinema uge mukobwa agiye mu masinema Amerika hari n'amascene umukobwa ashobora gukina ugacumenga nyene nivyo kubivanye nuko ngene yabifashe yo scene akayishirako ugacumenga nivyo nyene nuko nyene nta nyene ibintu nyene nk'ivyo rero nayo nshaka kubwira mama wanje yuko maze umwaka umwe nkini sinema nkiri mu wa gatatu ana mu wanyuma narakini sinema kandi nicambuza yuko menya ku ishuri mba no ku kibanza ca mbere urumva hari abandi baca bibaza ati gukina sinema byo gutwara umwanya rero umwanya wo kuyiga ucuzura bo wanyuma urumva abavyeyi kuno baca biyumvira ati en plus yiga université nshobora gukina sinema umwanya uba muke wo kureviza ibintu bari vyinshi wo konekara me ndashima Imana ko nubu meze neza ndetse izo nzira mbi atazo ndajamwo kandi ndakeneye kubabwira yuko umuntu ari we nyine yicunga en plus ndazi ico nkeneye ndazi aho ndiko ndagana nyene ico bofasha nukumpa izo mpanuro zabo kuko mba ndazikeneye buri munsi mba nkeneye kwibuka ati mama wanje yambwiye uku papa wanje yambwiye uku nyene n'imigisha yawo kuko ndiko ndakina sinema ngiye nko muri location ntababwiye ndakubwire ngo mu mutima uri mu kirere mvuga ati Zite harageze umutima umva shooting script tangura guparangana mu mutwe nyine ntango nyine ndataye ubwenge gasanga ivyo ndiko ndakina navyo ndiko ndatahura umutima uri he muhira umubiri uri ngaho mugabo mind zose ziba ziri muhira rero vyarangoye cyane kubegera ati mama ndikunda kini sinema kubegera ati ndabereke ibikorwa vyanje naho vraiment bidateye isoni mugabo ndatinya yuko bambwira ati hagarika kuko bambwiye hagarika je nukunda kundi kintu twa gukina sinema ndashobora kundi je nyine muri chambre ngatangura nkakina sinema nkimagina yuko turi kumwe na Sharukani nkimagina yuko turi kumwe na bande nkimagina yuko bashize muri comedy ya Gasore ndikunda kinana nawe
ibintu basa nabuze ati jewe ntagiye muri cinema no ona bigavuga ngo go crazy nuko none chansara kuko ndije yenda ndabikora nkakina kandi nkimagine yuko ndiko ndababona uko urumva yuko ari vya bintu nyine mba nkunda biba bikiriko birasikira mu mutwe wanje rero no kuri ndabasavye abavyeyi banje ndetse n'umuvyeyi wese azi ko afite umwana akindi cinema ico utegerezwa gukora no kumuhanura kuko ntimwamana urumva ashobora kuba munamana mugabo kaja kwishuri agacava kwishuri agacigira mu mashutingi muri setting y'cinema uzobimenya gute rero ico ukora no kumuhanura akamubwira ati mwana wanje gendera ya mahame uku hama ibindi ukarekera Imana ikaba ari yo nyine imutunga ikaba ari imurinda nukuri bavye ndabasavye nukuri jewe ndabasavye ikigongo kuba ntayibabwiriye nyine live tubona na face to face mugabo ndizera yuko iyi video muzoyibona kuko anagufollowinga rero kuba yanje ngaha mfashe risk ikomeye mugabo nuko butegerezwa kuba bimeze mutegerezwa kumenya ukuri kugira nje mbe free oya nizere murakoze ya Priyanka yarigeze kuba umukobwa wa mbere mwiza ku isi nzima yes midemin nawe uzoba umukobwa wa mbere mwiza muri Afrika no nkene kuba intercontinent actress okay cyo rero kizopasa sasa rero abavyeyi ba Priya mu bitahure mu vyumve twese nuko vyari bimeze reka rero na Mek nawe natubwira ingene abajama bamubwira ati kaka ufite ingufu ufite amaboko ufite amaguru urakomeye kiyede mwanza ko arubaka imifuko irabuza abantu bayiterura urumva tubwire nyene we bavyakiriye nawe rero kuri gukina filme mu Burundi kuko n'amarizo sose nahemba cyane nko bindi bihugu usanga ari ibintu bisaba yuko umuntu yihangana cyane ko nka jewe ndafise abagenzi bazira bakamenya ibyo bintu wakinye wakinye iki cyane gungu kiki yego hari gina babisha ati turahembwa cyaje toronka inoti je ni mu boss bakavyemera ariko mu majamo make filme kugira ngo uronka amahera ya filme bisaba ko wihangana cyane kandi ni ibintu byinshi ari ibintu bya filme bifite amariske menshi ashaka kina filme usanga iyo filme ukinye iraguha image utaruri example iboneka cyane kandi ukaboneka nika yuko mu filme ya Yesu yego nkayo za ngamigano mwese muca mwiruka mwese araje muhe uraheze orke n'umuntu nk'abandi n'umumisha ikina nandi mafilme ubunye mu mazu hari abantu bafise amashusho yibavuga ati ni Yesu banasenga umva filme rero yashaka gutuma umuntu agiba mu hindi image hariho n'indi image bashaka kugusanga sinziza kuri wewe hariho umuntu akinye filme muri Tanzania yitwa Saladina canke Shumireta none bararongogo mengo ni bararongogo oya ntibaronka abagabo urabatinya tuyava nzuki akanja amenyo akanuza amaraso filme no gufata risk urumva bisaba nk'akare nk'abandi bakina comedy bo bavuga ati yo muntu mweseriye uzobagira ibintu by'uburofa mu nzi wanje ntazobasere ngo tumwanye neza urugo umva filme bisaba ko umuntu ahitisha mu ibintu byinshi umuntu agira aracamo ariko cyo babwira nuko bomenya yuko filme nibwo tuyikina ndukina ivyo turi mutwebwe ntabwo dukinira ivyo abandi bantu bari je nashaka kuba ati yo muntu nimboregwa ntarabo kuntu yitwatse kankine manura imboregwa zibe kuboregwa yego cyangwa tugakina twati yo mukobwa n'indaya twini ibintu vyerekeye abantu umukobwa w'indaya ke duhanura abantu b'indaya Priya nawe kaca bagaslay kaca kina nka gaslay usanga muvya avuga ati ko abantu barabafira ntibabona yuko hariho ivyo bita behind the scene canke aba hari abantu bari hajya abo nyinde mujanye mu cumba cy'ishuka ati yo ababikoze kabaye atashe ati we wakoze ikina na teacher wawe China make na usanga baramwirukaye kubera iyi filme umva filme abantu ntibarayitahure cire filme ni kwigisha ni mwayo umva ni mwayo kwigisha abantu bayitahure kwiteguza kubimeze ihama ngire ko nshimira abantu bayitahure neza kuko filme burya ni ikintu gishaka gutuma umuntu anezerwa bashaka gukina filme usanga filme bakinyira kwigishije gusanga umuntu yagira ibishura cyangwa filme yuko umuntu yo kwiyaga catera imbere akaba umuntu kanaka usanga cyabana yayiga umva rero twedukine ibintu byigisha amafilme yacu nta bintu bizosanga mu bintu bitameze neza usanga ibintu bimeze neza byigisha cyane gose neza cyane kabisa monsieur sasa wewe na wewe tuambie sasa ni aje washikaji familia tema filme wanaona piga unabusu na Priya kuna piga mabizu au unabusu ta mwingine nini mambrasma unaona mkitandani nini uko na system wanakuambia aje sasa ukushauri yangu biache kweli
kusema kweli mu sinema mnakuwa tuseme kama niseme ni majaribu, kama niseme ni tuseme riske za mingi sana juu batu bana kamataka basanisa vile ni batu ya biko sawa, banafanya vitu haviwezekani ya vile. Mais juste tunakuwa njo na donner information, tunafundisha batu. Mais haiko njo gisi tunakuwa. Tunafundisha njo watu namna ya gisi bitu biko. Juu conclusion banafata njo sinema conclusion. Unafata njo conclusion gisi tasema njo elimu inakuwaka ya meile kusema niko na barafiki kweli juu mimi niko Mkristo niko Mkristo wananiambia wewe sikuwa chiza masinema encore niko muimbaji wa nyimbo za gospel tena mtoto wa pastor wangu pastor tena niko muimbaji naimba nyimbo za nani za gospel ya hata ku YouTube niko na account ya vile. Donc changamoto zinakuwa za mingi, wanasema ayo wewe msanii wa nyimbo za gospel alafu tena unachanga na sinema huku na sinema kuna kwa hivi hapana, inadependre sasa na sinema. Sasa sie tunacheza tunacheza sinema za inadependre ndio nini inatokeana gisi vinatokeana Kiswahili ni shida gisi tunachezaga si DM English Club tunacheza za kuelimisha utaona na wazazi na hakuna tatizo yoyote kwa sababu tunajielewa kitu tunachofanya kabisa. Asante sana kwa hii Kiswahili sasa wanasiba tunacheza kaya ndo vile yani ndo bana conclusion ndo sio hii ngo muravuga kabisa. Rero guys reka ndibaza ico twayaze mwa ivyo twaze mwavyumvise mwumvise message mu yatanze make ico yashikirije mwabonye ngene bakinye mwabonye ngene umutipe bamuteye indobo ndibaza uwakurikira ikiganiro cyose yaryohewe vraiment tukayaryohe antuka vraiment mutafurahi sana sivyo. Rero je nikoresha umwanya reka ndabashimire cyane ni DM English Club hama abakunzi bacu twari tubasabye cyane mufonge page yacu kuko haraze ikintu cyitwa no Facebook na YouTube ikintu cyitwa ifilme subiramo ifilme udani bwe MC ubushobora kabisa mu abo bikundira mu bakurikirane vraiment yo bari bon ikiganiro kizoja kuri YouTube na Facebook yanje muzobibona tukamuzobibona vraiment kandi ni abajama banje abankurikirana n'abaji banje n'abantu banje barankunda vraiment muzobona nibindi vyabo kimya kimya nimwe habitahura twigurura imi guys kandi je nzokwigurura imi nanje abantu benshi oya urabona abantu rero ico mperezako bampanura kuja muri gym guterura ivyuma ngo nganguke ngo ndateye isoni bakamana no kwiga ngo ururimi ngo ko ataruri muzi ngo promota ngo bwa desa ngo mutazi n'indi ngo ngene bungana umengo ni guys jenzo kwigurura ururimi reka zimana menya n'aba bamesha. Asante sana, Imana ibarinde imikoshi. Bye bye.